Ndabaramukije bakunzi ba televiziyo Isanganiro. Muri kino kiganiro tugira tuyage kubijanye n'ubuzima bw'umuganwa atari umugani Rwagasore. Tubifashwamwo n'umwe mu bavukanyi biwe, Umuganwakazi Agnès Bararunyeretse, akaba ari umukobwa w'umwami Mwambutsa Bangiricenge, vyumvikana ko akomoka mu nda y'ingoma. Agnès Bararunyeretse yavutse mu 1941 mu ntara ya Muramvya, akaba aba mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri kino gihe akaba ari hano i Bujumbura mu gihugu c'u Burundi mu kwibuka umuganwa Rwagasore yama yibukwa ku itariki 13 Gitugutu uko umwaka utashe. Agnès Bararunyeretse, ndabaramukije. Yego nanje ndabaramukije. Agnès Bararunyeretse, si benshi bamenyereye kubabona canke kumva muvuga ibijanye n'ubuzima bwo mu nda y'ingoma, kandi musanzwe ariho mukomoka namwe. Mbega ku batabazi muri bande? Jewe nitwa Agnès Bararunyeretse, mvuka ku mwami Mwambutsa y'igikirundi Bangiricenge, kaba navukiye mu ntara ya Muramvya imwaro ku muganwa karabona ka Mutaga, niho navukiye. Rwagasore yavuka ku mugore ku mwamikazi mukuru yitwa Kanyonga rero yavyaye abana batatu, umuhungu n'abakobwa babiri. Rwagasore Louis na Iribagiza Rosa Paul na Regina Kanyange. Mukakarabona yari inshuti ya mama. Ibu mama barabatare, abaganwa babatare, kwa data barabeze. Umwami aje agiye gushaka umugeni, ico gihe yari yahukanye na nyina wa Umuganwa Rwagasore. Asangaho umukobwa mwiza, yari mwiza koko, barashima hanyuma aramuvyarako. Mwatubwiye ko mwavutse mu 1941. Umuntu avyumvirije, mwebwe mushaka wari mutoya ku muganwa Rwagasore kure, kuko yakurikirwa n'abakobwa hagati babiri. Jewe nikurikira Regina, kandi umwami yahora aza kundamutsa kwa Karabona, ko nakuriye mu muryango wa papa. Hanyuma akamaza kundamutsaho gacamenya ko ari papa. Ibintu byose byandeze byava Igitega ibwami bijanywe n'umukarani wiwe yitwa Tadesi y'uyu munsi. Niga amashuri komisiyoni yo mu Kibumbu primaire gushika mpeze menagere nja kwigisha Bujumbura. Niho nasubiye kubonanira na Rwagasore, niye kuramutsa Rwagasore mu makoperative. Yari afise amakoperative hagi Bujumbura. Aca anyereka abakozi biwe ati, ndafise umukozi ankorera cane, azo umukunzi wawe. Biheraho rero, kuko namuheruka akiri muto cane. Nkiri muto nari ndamuzi, yiga Bizahuraya, yigana n'aba Karoli wa Baranyanka. Hanyuma ico gihe Rwagasore yaranzi, yamaze kundamutsa kwa Karabona, cangira mariage akiriho. Umushingano ntahe wanyu uwo mutubarira yari inde? Yitwa Rwasenge Mathias. Yavuka mu ntara ya Kayanza ahantu mw'irango. Umuganwa Rwagasore yarabakurira, hari vyinshi mu muziko nka mukuru wanyu. Mwamubonye gute nk'umuvukanyi abasumba abakurira? Kubera jewe ibyiwe igituma ndanabizi cane, je nagumye ibyashitse byose, nagumye mu Burundi, sinigeze mva mu Burundi. Ibyahabaye byose
ahura n'isanganya hasi wo mu Burundi baduhekura sinavuye mu Burundi Rwagasore bari bahejeje kumwica sigara mfashije papa kugandara twena n'ubundi nakwirikira yitwa Regine. Imbere yuko dushikira ibijanye n'urupfu rw'Umuganwakazi ni mu mutubwire yakuze gute Rwagasore? Kuva mu bwana yari umuntu w'intwari, yari umuntu w'intwari w'akarorero, yicisha bugufi atameze nk'umwana w'umwami nyene wabona sinzi, yakunda abantu bose, abana bose, no mu mashuri yari umuntu aciye bugufi rwose, aho yaciye mu mashuri mato mato n'amanini hose yaraciye bugufi. Hanyuma rero aho hagereye ibihe by'amatora kugira igihugu kive mu buja niko nobivuga, urabona benshi Burundi ntaho bwari gushika n'ukuri, ibyo ndabishingira intahe yatewa Rwagasore ntaho bwari gushika. Ego Agnès Bararunyeretse, twumvise yuko Rwagasore ntiyivukana ari umwe, yarafise abandi bavukanye, mbega ni giki yari afise yiharije gituma ari we avamwo umwe mu ndongozi canke mu baja imbere y'abandi mu bijanye no kurongora abandi mu gihugu, eka mbere no mu mashirahamwe atandukanye no mu bindi bisata? Urabona mu by'ukuri umuvyeyi aravyara abana benshi, ariko hakagira uwabona akuze avuga ati uyu azogira akamaro. Uko yakuze nuko bose bamubona, yari umuntu ubona ko azovamo ikintu c'ingirakamaro kandi cishaka, kandi cyo kubona ko hazogira ikintu kizamuka kugira n'abanyarucari bagire aho bava hahandi hagayitse. Ntabwo yishakira we wenyine, yashakira bose, ntiyacagura ngo abo mu muryango gusa, yashaka bose. Ni igiki mwibuka ku bijanye n'urupfu rw'Umuganwakazi Rwagasore? Ikintu twibuka kandi n'abarundi bose bibuka cyababaje n'uruki kibabaje, ukuntu yari yaratsinze amatora kandi akayatsinda neza kandi bigashimwa. Yari imigambi ibiri, iprona na PDC rero yarakorana cyane n'ababirigi. Ngira singiye mu bya politika, ariko baramugwanye cyane, ariko we arashishikarisha iprona barayitsinda aca bagira ishaka, kubera bafatanya n'abazungu ababirigi, baca barondera ukuntu bamugandagura, kandi bama bamuhatsa kenshi. Ahejeje amatora no kuvuga ko yuko iprona itsinze, aratanguye kuvuga rya jambo yarivuze atarapfa, rimwe ahora avugira ku ntatemo nyene, bose baryoha ingene iprona itsinda. Ico gihe atsinze ati babandi baca bakoranya na babandi rero banka ku Burundi kugira ahubwo bushika, baca barondera ukuntu bamugandagura. Iryo joro rero niryo ryababaje abarundi bose. Hari nk'ibimenyetso canke mwebwe yarabaganirira akababwira yuko hari ibintu vyo kumugandagura biriko birategurwa, yarabiganira canke yabigumiza muri we kugira ntabace ivuto? Nta kintu na kimwe yavuga. Umunsi wa nyuma nyene amanutse ahejeje amatora niho yashitse, yashikanye amashakoshi iwe, ahamagara umwamikazi wiwe Marie Therese, asiga ishakoshi mu rugo rwiwe. Natwe twese twari tuvuye mu matora. Mbega yabahe baba ikiriri, kuri irya nzu y'ikiriri n'ubu ndayibona, niho yaba ico gihe. Aca avuga ati sigarana ibi, arambura isaha yari afise n'iyindi yari mu nzu, asezera umudamu we ati ndagiye ku kiyaga, sinzi ko ngaruka. Kandi uko yabivuze niko byabaye, ntiyagarutse agishika, kandi byari byateguwe.
ategerezwa ko yarabizi abaye agishika akirindiriye ko abantu baja kugira inama kuri Tanganyika acicaye yicaye wenyine arindiye ko bose baza kandi bamuteguriye ahandi iruhande y'agasaka kumbe n'inkoho zijya kumurasa ntazo yabonye zari kure kandi zimwe zirasiga ibikoko imvubu kandi bamukubise zibiri aciye unama mbega ugira yaranaguye hasi biramurababa cyegirira gutyo ico gihe Umuganwakazi agandaguwe umwami Mwambutsa yafashe ijambo ryo guhoza abarundi niryo ryababaje rero yaciye aza guhoza abarundi bose ntiyahojeje umuryango we gusa yaciye ajya kuri radiyo y'igihugu aravuga ati barundi kazi ndabasabye sije mbuze jenyine tuze twese ndabasabye mukora amaraso yavuze ayo majambo ngo ushaka kumpoza ntakora amaraso tuze twese ca wibaza uwuzi imfura yawe nk'iyo iyo aba uwundi w'umutima mubi yakuranye umutima we yacagira ati barantwaye imfura kuraho abantu bose ariko we yavuze ijambo rihumuriza abantu bose icyo rero nico nama nibukira ko papa wanje kandi yarankunda na musaza wanje yarankunda abayifebere nari mukuru wabo bari bazi ko ndi mushiki wa Rwagasore nube rero ntibari bwahubake neza kugira ntihazosibe genda muharime muhatere ibijumbu aho hari he uvuga hajya ku ntatemwe ntabwo bari bwahubake neza muze murahatera muze gusoroma bizofasha gutyo nyene nguma ndamukunda gutyo hagerezo kumva subiye kubura kwa kundi Agnès Bararunyeretse muri kino gihe muba mu gihugu ca Amerika ariko turabona mwitwararika cane ako bibashobokera kose muritwararika iyo hageze itariki ya 13 gitugutu kuza hano mu Burundi ku myaka yanyu ku magara nyene atababorohereza bivanye n'imyaka muga mukitwararika kuzana urugori rw'amashurwe kuri rya ntatemwa nkuko muvuze ati kuva kera mwarahamagarira abayifebe abandi bakenyezi kuhakorera kugira ntihasibangane ico gituma kandi sindasibiye myaka 50 n'ingana yego ico gituma mufata indege mukaguma muza uwo muhamagaro utuma muguma muko murazana ni igiki kibatuma mumva iyo tike y'indege muyiriha mukaza kuri iyo ntatemwa y'Umuganwakazi Rwagasore niwe yampaye umugabo cambere akiriho indowa yanje Rwasinge Mathias kandi yasigiye abana 8 twavyara nawe bacamwica muri 72 baraye bishe umuhererezi wa Mwambutsa Karoli Ndize uba ntabuze basaza ndi babiri ntafise agahinda kenshi kandi kugira ngo n'umutima n'urukundo n'amaraso iyo ndamwibutse mbona ko apfuye uyu munsi nyene sinigeze ndamwibagira no mu gihugu ca Amerika uwo munsi ndabwira abarundi bari muri Amerika bakaja gusenga bakibuka yaba abo mu mastate yaba abo muri Canada yaba nabo abagenzi banje cyane mfise abagenzi dusengana baca bayuka uwo munsi gusenga tuje kwibuka imisa ya musaza New York kuko je nkukira umuhungu wanje aba New York nanje mba muri Connecticut uwo munsi nzi ko nahariya bariko baramwibuka nigikiye none abarundi bofatira ko akarorero Rwagasore muri kino gihe ico boguma bamwibukirako kikababera akarorero n'ingiki hari ijambo nyamukuru sinzi ko muhora muri gyumba rijya rero nukuri iyo aba barundi bo mutima rijya jambo ahora avuga kiriho hari umurundi w'ukuri yari kurikwirikiza
kandi bariho si bose bagwa nk'abiyago ariko iryo ngira murarizi ijambo ahora avuga ku ntatema umenga ibyo yavuga byari bizoba ntibyari bwaba ariko wamenga ntibizoba ugacuraba rero aho harabonekeye independence bidaciye bikurikira kandi umwami ntibari kumushikira iyo batahonye umuryango wiwe ngo bice Kamata ya Inyasi nawe yari Kamata yari Kamutaga yavukana n'umwe ntabwo yari afise umuryango munini cyane mwambutsa. Agnès Bararunyeretse abanyapolitike kiya gihe ca Rwagasore bari bariho bamukikuje abo bagendana. Rwagasore ntihari we munyapolitike kiya gihe yari ahari wenyene ariko ku bwanyu mwibaza ni giki catuma abakoroni muri kijya gihe bumva umenga Rwagasore ku giti ciwe arababujije amahoro ku buryo bategekanya n'umugambi wo kumugandagura. Ku bwanyu mwibaza ikintu yari yisangije Rwagasore ni giki? Mu by'ukuri sindi umunyapolitike sinanavyigeze mugabo kuba umunyapolitike sukuja kwiyamamaza no kuraba ikintu gituma ukunda Burundi cyangwa ubwanga cubona ko abo bantu niko kibadashize hamwe n'ukunda igihugu cy'u Burundi n'abarundi. Nukuri Rwagasore yarafise urukundo rudasanzwe n'imiryango yiwe sinovuga ko ari benshi barafise urukundo Rwagasore. Abarundi ni bake ni mparugwa kandi namwe bwe muzobona bari bafise urukundo Rwagasore. Bariho bariko bariruka bagomba kuzamura kubona akarorero Rwagasore yagize n'abandi batabibona. Iragi ubona Rwagasore yoba yarasigiye abarundi ku bwawe ugira uti n'ugwaruka ruko ruraruka muri kino gihe gwari rukwiye kumufatira kwa karorero niragi ryayo ry'urukundo cyane nukuri abarundi turonse urukundo nk'ubwo yari afise nta murundi yo kwa nk'uwundi bosenyera ku mugozi umwe nukuri ntawo kwina ubundi uravye ivyo Rwagasore yakora. Sindi umunyepolitike uko namubona ntiyari umuntu yobaho bisanzwe ariko n'ubundi yashatse kuba akarorero Melchior Ndadaye ntibamukundiye nawe nta mwanya bamuhaye nawe yarambabaje nk'uko Rwagasore yambabaje. Kumbure ntihabuze nk'akajambo mwumva mutogenda mudashikirije kubijanye na Rwagasore ako kajambo mwumva nakahe? Jewe kajambo noshikiriza abarundi n'abarundikazi nuko nukuri bo kwigisha ugwaruka nabo tuzabuze ejo umutima w'urukundo wiragi Rwagasore yadusigiye kuko ahari urukundo nta gwanko ruhaba nuko atari rwa rukundo rw'ubujyajya. Rwagasore nta rukundo rw'ubujyajya yarafise no gusengera igihugu cacu gusengera n'abategetsi hajya mutwari arasengerwa. Dufatiye ko urumwe mu bakomoka mu nda y'ingoma hariho nk'igisabo mva woshikiriza cyane kwigisha ingeso nziza abana kutabashiramwo akahise k'ibyo babonye byabaca mu maso tukikuramwo byatumye abantu bononekara. Nicyo mbona nosabira igihugu n'abantu ndacifuriza amahoro n'umugisha n'umuhezagiro n'isobanywa ryiza ryo gusobanya igihugu cacu c'Uburundi catwibarutse cyane isobanywa ry'urukundo n'umugisha w'Imana. Ego Agnès Bararunyeretse turabashimiye cyane kuri kino kiyago muhaye televiziyo Isanganiro murakoze tubifurije kugira ibihe vyiza hano mu gihugu c'u Burundi muze musubire amahoro mu gihugu ca Amerika. Yego bakunzi ba televiziyo Isanganiro ni hano kino kiyago giciye kigarukira nkuko mwavyumvise twako tuganira na Agnès Bararunyeretse umuganwakazi akomoka ku mwami Mwambutsa Bangiricenge aho yariko aratubwira
ivyo yibuka yabayemwo mu buzima. Ni umuganwa atari umugani, Rudoviko Rwagasore. Turabashimiye mwese mwakurikiye kino kiyago, naho ubutaha mu kindi kiganiro. Murakoze. Shaka kuba intwari nka Rwagasore, shaka kwitwa Rwagasore, shaka kuba